Shushbe wanje mfashe fresh. That's umusheri man. Agojorana no baho nta sheri mfise man. Na postinze muri action n'undi umudemo. Niko bimeze. Urakunda umudemo mugakundana pe. Uraziko ntaze bana zidakomanda amahembe. Byanse usanga wafatanye no yundi. Mugakundana nyene uko nyene none biragoye ugira ubeho wenyene. Muri byo Ndashaka kumenya dusubize inyuma numva ko muri top 10 batakurenganiye. Amashugo yawe kweri wewe wakoze ama top 10 ngo y'abantu bambara neza kwe. Atu rutonde hiyo ngiriye Mimi. Ego Mimi. Na Asta. Top 10 ratwengeje. Ariko ni byo man. Man kweri ki wabihebye bro. Bijya bene. Ijya top 10 niyo wowe wikoreye sibyo? Ego. Abo bayiyamirije bazokorerwa abo ko musabigwire bibe byinshi niho ducangamo wowe wakoze akantu ka bien sana tawundi umuntu aragakora we dukeneye kuzura bibandanya ibintu nkabijyanye wari ko babihagaritse nk'uwo ukoze analize neza neza mofu mwijya ntuzenye ntarimo orondera mutoni ukoze analize ukoze analize warabonye izo Chris my boy ko kuyujya mwanya. Okay, mbe ku mwanya wa mbere hari Kado Havera. Mwanya wa gatatu? Ku mwanya wa gatatu antuka ni izo Chris. Ya hari Alvera. Hari Alvera nivyo. Okay, abo rero babiri wa kabiri n'uwa gatatu banza kwanza uburakuyemo. Nushobora kugereranya ngo upange top 10 yo kwambara umuhungu n'umukobwa baje hamwe. Uburyo Sabasi yambara sibwo buryo Chris yambara. Uvuze nko mu bantu bambara nyine z'igisore yani monekano wa Kisani. Wa Kisani. Sabasi urabona ucumuzana mu bintu yiyambara ibintu by'ivyubashe sana ntucumuzana mu twebwe abasore gusa kuri style yo cakwica. Monekano wa Kisani. Mabo izo Chris. Nachoboa. Naho kuri impuzu gusa hejuru. Urumva agakura impuzu yo hejuru akaba yambaye ipantaro gusa. Kweli. Yojya abantu benshi. Dico Entertainment. Hello everybody, everyone, everywhere you are. Hope you are doing good guys. Nakutumeze neza. Turashima uhoraho ni wakora bintu bigakunda umunsi ku munsi. For real, for sure. For another day, another reaction, one opportunity today, more possibilities. They call me Dikurio Leonce, the son of God, Dr. Vlove, aka Dico, aka the ambassador. Today I got my homeboy, itwa Abubakar beshi mwamumenye nkale niwe tugiye kumarana umwanya munini tuyaga. Bwana mzee, assalamu alaikum bro. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Imana ishimwe babaye bwa mbere ndakuramutsa no isalamu nkumbura nsubije naye ikindi gihe wacu uvuga ngo wari kugirane sinzi cyo mukunda kutubwira waramenye yuko bona mbaba ngo narakijije umenga warabimenye kuyitanga kera nayivuga ukuntu ubu ni blame mwanka yuko umuntu ayivuga kutariko sino kuvanga amahoro y'Imana bane namwe ni ibintu bisanzwe ku muntu wari wese mu bakiri so bivugirayo nuko abantu gusa batagatahura abo gusa n'ururimi ruhinduka nayo ubundi si ijya n'indamutso y'amahoro ku bantu bose mugabo rero wamukavuze nka pastor avyadukanya uvuga ati tsindwa mu izina rya Yesu uraguye bivana n'inyigisho mu rusengero Dimash kumva ngo assalamu alaikum mubakirisi bibaye ngombwa yuko atanga inyigisho mu cyarabu niko yovuga ayo kavuga ashatse kuvanga amahoro y'Imana abane namwe ni Abubakar twakiriye ari no mu kwezi novuga no kwezi kweranda ariko ivyo ntibibabuza gutanga ibiganiro kuko je naguhamagaye ati dukore mfise ubwoba sinarizi yuko mushobora kuba mwemerewe kuyaga n'abantu ariko ahubwo nibaza ko aba ari wo mwanya mwiza wo gutanga message ni bye akazura gakora ntare nibiki bitemewe cyane muvuga ati bana hageze rero makono kwezi nuko wari ofisa ko kageso cubanza ugashira hasi ku bintu byo kunywa nk'amayoga ibintu byo kujya injya ziteme kujya ku murango kujya injya zivuga byo kubwira abana ngo ndamutse ese byo gutepagare ivyo nta nivyo nsanzwe mvuga ni wige ahubwo shama nagweruka mu mwaka weze uri fiancé mwaka mbona uraheze nibaza yuko ugira utwereke mariage nahise amakuru yuko ngo uri muri fiancé mwaka weze ninde yakubwiye
byaravugwa inde byaravuzwe nande ntuzi ko ibintu bitukwa mu matwi ari byinshi sawa none urafise icemeza ubona uhakika umva cemeza sinenda kuzana ikete nimba ryaranditswe nta nubwo nenda kuzana message ahubwo byavuga ngo rey urumva ikintu ntakwibwiriye jewe ntikiba arico okay ndigize imana ndakuronse mwaka weze wari mu rukundo umwaka uza guhera ko wapfuye cyangwa uno mwaka niho urimo byanyabyo nta gihe na kimwe ndiko ndakubwira ngo je ndi single kandi cyane byumanya uri mu bantu bakunda kwemera ati je kabisa amana single okay wemera ko utari single cyangwa wemera ko uri single je sinigera neme nta gihe na kimwe urambaza usange ndi single inshuro zose twayaza ntabwo waba uri single bivuze ko shushbe wanje amfashe fresh nta mujero ubize ndiko ndakuraba mbona gusa ubikora ku nyungu zawe ugahenda abantu ngo uri mu rukundo ugaje nk'ubu mbona atagurimo cyangutinya ibitero by'abantu tibumva yuko wifitiye ntibaze kukugora mburya ngo abantu mufise amazina abastare aba actor murakarikwa cyane kuri iyo kote oya agenda that's umusheri man agojorana no baho nta sheri mfise man ahubwo nyene man kubera iki kubera kutamugira nje ndakubwiye bona no baho ntafise umusheri voilà uramufise kubera iki upostinga abandi bantu benshi magapostinga mutwereka bo mwagize amamariage iki ariko tutegera tubona uwo mushushube wawe erega umusheri wanje ntugomba kumufatanya na zijya business z'akazi na postinze muri action n'undi mudemo akomba bijya bajya mutwereka kabarakazi nta rukundo pe ruba ruhari bijya nakazi tunaishi kwa kama ndugu okay ariko urukundo rwawe uranyegeza ariko mugareba habe na stati kwe cyangwa mugira mubashire ko twega abantu muri entertainment mubaza mukati blocking oya nukuri aje nta muntu blocking okay kandi usanga baramushize ko wajanza mbona ngo dada yangu kipenzi ngo tantina imisi mukigumira muri ko tuntu oya bakaguma ari bashiki banyu bakaguma ari abakuzina ariko kugutuka oya uretse yuko ushobora kugira umusheri bitari ngombwa yuko adakunda n'ibintu byuko wamushira ku mastati biki oya kikubwa tu ni upendo wako kwake okay hakuna kingine wow birumvikana cyane ariko mbona ari no mu bantu baja mu rukundo rukababera kuko je bimwe mu bintu ndakuziko ibintu byo gufata si ibintu byawe bisigura ngo uhisemwe abari uwo kiretse muvanye hakaza uwundi niko bimeze urakunda umudemu mugakundana pe uraziko ntaze bana zidakomana amahembe byanse usanga wafatanye n'uyundi mugakundana nyene uko nyene none biragoye kugira ubeho wenyene uwo muri kumwe niba atari bangu no musi mumaranye imyaka ingahe cyangwa amezi hari gihe navuga imyaka mumaranye indwi zitatu uwo muri kumwe mumaranye igihe kingana ni igihe kirekire pe oya binasigura yuko muri kariyeri yawe ushobora kuba utarakunda cyane usaba ex benshi kwa ndamaze gukunda cyane usaba ex nka 12 oya sinzi gusa ndafisa nawe utagira umu ex nashatse kumenya igitigire ugereranya baragera nko muri 10 na oya aho no bandi nkoko uzima ngo none ndakoje ako kantu ukubera ko nyene urumva umuntu amara umwanya munini mu rukundo n'umuntu umva biragoye ko yozo barakuranye n'abantu benshi mu gihe nkaho utangiye gukundana rega nta n'imyaka 10 reya uvuze none nk'ubu unyi kumara umwanya muremure mu rukundo n'umuntu uvuze nk'imyaka ingahe mba numva nibiburi mu maranye imyaka 4 ine ntabwo ari myinshi ariko nibyo ine si myinshi jewe umuntu twakundanye tukamarana igihe gito twamaranye imyaka 2 wow niyo mpamvu nakunda kubwira ngo ntabwo tuza gusanga ari benshi kuko wewe noneho hari imyaka 10 irahera utangiye kuja mu bintu ngo byo gukunda 10 rimwe nayo rero nje nakubaganye nkiri muto cyane bisigura ko wiga no muri UTM muri secondaire 7e 6e warandika ama 6e naba mfise umusheri je 6e kwa na umukinyi wa football nakinira ishuri naba mfise umusheri nyene abakinyi ba football barakoze naba mfise udusheri tuza turamfatira amanote tunani rigodiyo gusa ibyo byo twita urukundo ni waru ni ubumaze kumenya ko ushobora kuba ariko naruriya wabuze umuntu ahubwo abahinga berekana yuko ruriya rukundo kwa kiriya gihe ariko rwarugwanya
kuko nivyo none gare ntwari bwatangire kubesha Rey uheruka kurira kiriya gihe we nta mukobwa wowe ukiriro ahubwo kiriya gihe sinanarira natangiye warakumburukarira narize nkutse kwakurijije ukutse nuko ari nari ntangoye kumenya urukundo ni iki yo ruramaze gukura kiriya gihe uvuga gasiziyeme mani umuntu gusa mwabona ko muvuye ku ishuri muri kumwe niko kuryoherwa turakundana mwabonana ku ishuri honyine nivyo ahubwo igitangaje ntacuze ni kujya kuntu wumva ko menga nko mu mwaka umwe muraza kuba mwabanye nk'umugore n'umugabo navyo wibuka pasikira gihe wasanga menga uri mu rukundo rushushe wa rundi menga mariage n'umwanya siko mwabibamo cyangwa nije nari narasatse wewe niyo mpamvu witwa ngo ni Dr. Flo warasatse byagari kabisa nuko tuba twinjiye Rey niwe mba nakiriye no mukinyi wa filime abenshi muramuzi ariko kandi tunacishamwe bino bintu kubera ko n'ubundi byo bakina muri filime n'ubuzima bwa buri munsi babamwo tukinjira aho hantu ubuzima buri ko buragutwara gute cyane muri bino bikorwa byatumye ugira icyo ufanye n'abantu badukurikiranye muri uno mwanya ndabushima Imana ndabushima Imana nabo tuba turi kumwe bose tubifatanya ndabashimira nabo nyene urabashimira ndabashimira ubashimira gute se nk'ubu bakoze iki nimba kubera yuko iyo bataza kunyiyumvira ko dufashanya kijya gikorwa none wumva naho uhera ubashimira ni bangahe babiri no munsi ushimira imbere y'abandi mu bijanye no gukorana ibikorwa canke gufatikanya kandi ntakoranye na babiri gusa maze gukorana n'abantu benshi ni benshi for sure ariko hari abantu bazi imbere y'abandi ni nk'ubu nk'akarorero je nari bise abantu 20 kwari gukorana ibiganiro muganda avuga ati muri no period ndatangurana na Rey isigura yuko waje imbere y'abandi muri kino gihe aho ucushimira nk'umuntu aba yaratunyuza mu bintu nk'ibi aho twaba dusubiye inyuma kera gose ahubwo nawe tumumenye kuko nawe tuzi muri shwa ntawe muzi je nkaje natangiye kukubona uri iruhande ya Joaquin Smith niwe yanzanye muri sinema niwe yakuzanye nubwo ibintu ngo bitarangiye neza byarangiye neza sikuye niko byagagomba kurangira nyine ariko ntibyarangiye neza Rey biri cool man kiretse iby'abantu baba bivuga biri cool gute nuko wowe nyene ngufise akantu ko utaja mu media ngo uvuge niki sino byarangiye mu rugero guko impande zimwe zifite ibyo zagiye zivuga muraja mu binyamakuru bamwe baravuga iki ashika baragenda baridoga mwari kumwe niwe muntu wenyine utagiye nawe ngo utere induru umva byarangiye neza gute je nizera ko byarangiye neza uko yo bitarangira neza ngira hari kuba ibindi bintu bibi cyane ariko mu buryo twese turakira amahoro byarangiye neza byarangiye neza birumvikana ariko wa mugabo we maze ndagukeze wambaye neza pepe asante sana numva atashindi kibazo no kubaza ntaravuga bino bintu umuhungu arabegwa kabisa mbe muri ya top 10 wari wakagaye kare muri byo ndashaka kumenya dusubize inyuma numva ko muri top 10 batakurenganiye amashugo yawe wewe wakoze ama top 10 ngo y'abantu bambara neza ukiza kumwanya ngo wari ku mwanya w'icenda kandi uwo mwanya wari sawa ariko umwanya ngo mutahurije ko no gufata umuntu yitwa Ronera Mutoni mbe yarajemo akaburamo Ronera yaje mu bantu biyongera ku rutonde ari ku mwanya wa 10 cyane ku rutonde hiyongereye Mimi Mimi na Asta I remember uravyibuka Ronera ari ku mwanya w'9 Ronera ni wamushitsemo Ronera waramushitsemo niyaje mu harimo Chris harimo izo Chris ubona gute urutonde kuzamwo harimo no mukobwa yitwa Chanceline Jenera twengeje ariko ni byo man kweri ki wabihebye bro bijya bintu nagoreza numva amakombe ngo urumva ngo nta kuntu ngo Chanceline yozamo ngo kabura urazi impamvu top 10 ngo turayiyaminije ndabatire reka ndakubwira ikintu kimwe ijya top 10 niyo wowe wikoreye sibyo yego abo bayiyamirije bazokorerwa abo ko musabigwire bibe byinshi niho ducangamo wowe wakoze akantu ka blessana tawundi umuntu aragakora we dukeneye kuzura bibandanya ibintu nkabijyanye uri kuba bihagaritse urakoze cyane wowe urantahura no kuva ujya nije muga pay attention nta nubwo ari jewe jenyene je rero kubera ko mbameze nk'uvugira abantu ndanumviriza abantu ibyo bagenda bavuga rero warumvirije abantu nyene uravuga ati hari abantu uwo mwanya bawuhawe na public hari habarije na utanze si Jesse nigeze ntanga umwanya negeranije ibyo bintu abantu bose bavuga uko ngenda numva
ariko nyene nafatiye ku mugwi muto yasi umva sinatembera igihugu cose mugabo nanje ndanashiramo nanje analize ze wanje ndabona ati nakambona byogenda uko nanje ibyo afana bavuze ndabona yuko Sabas yoza ku mwanya wa mbere nk'uwo uko za analize neze neza mofu mwijya ntuzenye ntarimo orondera mutoni uko za analize oya nkusi yakora top 10 ubu yano subira yozamwo ariko kiriya gihe sinzi impamvu atari bwinjireho uko za analize warabonye izo Chris my boy ko kuyujya mwanya mbana afise umwanya mwiza izo Chris afise umwanya wa kangahe wa gatanu nyibutse antuka ntarenga umwanya wa gatanu izo Chris izo nzi canke nubundi izo watoragoye handi hantu babushire okay mfasha kugera ku mwanya wa gatatu kubera yindi ragoye umfashe vre mutabeshe okay mbe ku mwanya wa mbere hari Sabas inkuru nziza umwanya wa kabiri umwanya wa kabiri hari Kado Havel umwanya wa gatatu umwanya wa gatatu antuka ni izo Chris hari Aruvera hari Aruvera nivyo okay abo rero babiri wa kabiri n'uwa gatatu banza kwanza uburakuyemo Kado Havel na Aruvera banza bavye ibaye barapfuyemo nushobora kugereranya ngo upange top 10 yo kwambara umuhungu n'umukobwa baje hamwe yani bingana haje uzokore iyo abakobwa gusa nukuva abakobwa uzukore iyo abakobwa gusa urabe ingene nakorohera gupanga hamuje ukora ni abahungu gusa ariyo izokugora abahungu nk'ubu namaze kubona ndabona amarema yoja musi ntondetse ariko izo Chris araza kuba hari Sabas araza kuba ariyo Rey arabaho oya je nubwo ntobamwo parce que yavuze ngo nuko ari vraiment bandabira uburyo bawambaye kabisa wambaye kirato ciza waduga bijya biboro uzobibandanya hejuru wajanishije ni uraza kuzamwo ndiko ndavuga ntatondesheje abandi ni bande se mu bahungu uyu muhungu nawe arambara kabegwa nubwo abikora gake wo muri Major TV hari buryo kantu yambaye ubona ka mufitinze nuze ya umuhungu wo muri Major TV bagute kana aragerageza komengo urahigimanga ndahagera nzi impamvu rimwe mwishano bikabatangaza haramwe abudashizemo havubura nabo hava winjiza mu icumi nabandi uza kuzana se oya ikibazo n'umwanya wawe wagiye uratanga urazanamo basamira gutondeka bijya bintu basi uvuga ati abambara neza n'abantu baha umwanya jubure nzowubaha rero muho ubahaye umwanya ntiho wagiye kubyishira ariko urumva niyo kwitwa top 10 ari umuntu isura yiwe nyene aba ari kubego voilà isura irabigiramo uruhare urumva aba ari kubego trebye none kane wumva yoboramwe gute kubujya mwanya ntiwakoresheje ivyo wewe wavuze kwambara neza rero afise isura nziza afise isura nziza agaca yambara neza hariho n'undi muntu nawe nububona nawe ni isura yiwe atacibaye kumusaba n'ukwese nitwosa batusanga kwambara bro arambara hahandi umubonye uvuga ati wowe none ariko urabira hehe kwambara imbere ko tuva kano kantu mfasha vraiment basi ntutondeshe mbwira abantu babiri muri industry muri cinema bambara nawe ukavuga ati muga vraiment aba bantu mu bahungu mu bakobwa bahungu baba bakozeyo bambara neza yego babiri bonyene babiri bambara neza basi mfasha ni izo Chris na Sabas so Chris na Sabas aho urumva ramaye twiyo urumva kandi naho uburyo Sabas yambara sibwo buryo Chris yambara ego ntabwo ntibari muri way ntibari muri category imwe uvuze nko mu bantu bambara nyine z'igisore yani moneka no wakisani wakisani Sabas urabona ucumuzana mu bintu yiyambara ibintu by'ivyubashe sana ego nabandi barambara ivyubashe mugabo urumva ntufata ukamuzana muri twe bw'abasore ntucumuzana muri twe bw'abasore gusa kuri style yo cakwica izo Chris oya Sabas afisa amastyle menshi ushobora kujana ahantu hose ariko yani kimonekano wa kisani muonekano wa kisani ko izo Chris natoboa naho kuri impuzu gusa hejuru urumva agakura impuzu yo hejuru akaba yambaye ipantaro gusa kweli yojya abantu benshi avati ujamana mukupali ariko nyene Chris arafisa kanuko nubwo ari n'uburyo nubwo kuyambarira amababi yure jama so wa inchi amababi ububona oya Chris ari international so wa inchi nukuri ma hata umugani wawe physique yiwe look niko abana ati umutipe kabisa kandi arafisa ukuntu ibintu vyiwe avuga ati no ngomba ku designing iyi mpuzu inzo complete ni sinzi yuko wibuka umunsi wa festival iriya drip yari yambaye vraiment iriya sare umuntu yari yambaye ko mize ndavyibuka festival be na nera bari batwambariye we
izo Chris man ako kantu niko akuye mutipe aba yaranateruye ukabona yuko na fiziki yagaze basi umubiri we wonyine uravuga ati awita urabona yuko ufise fizike nziza mugabo nta twuma turiyo baje ntavyuma urabyibushe byo ngaho je ntavyuma nkunda Neja muri gym amaboko aje no gym ndajayo gusa sinja mu vyuma kwe nico mpfuye ngenda muri gym nkiruka ukiruka bisanzwe nkanyonga kugira amamisike yonga amaguru nk'ayabako nkigorora gusa bica bisanzwe ngo nje ngo murikora ngira ngo nca nitwenga nyine nero icuma cyo gutangazwa na menesiyo urumvikana cyane biragoye man kandi niko bimeze ariko kano kandi impamvu tuba tunakavuze bijya subukira sizi kurayibona umu artist cyangwa umu actor muri rusangi cyangwa umu actress burya na ruke nziza birajana wabivuze neza ushobora kufisa n'agasura ka nta kigenda mugabo ugashira ku impuzu nziza n'iki ukimenya ukitahura ugasanga nyene ibintu bijanye kuko navyo biradandaza cyane ni naco kigira umusani kuba umusani yo biherekezwa n'ibikorwa ugasanga biramacinga nkuko uba uri kurabikora muri no minsi amafilms ni menshi uri kurayabonekanamwo igikorwa novuga gishasha abantu barindiriye gose ni no save the date bikaravugwa yuko wamaze no gusinya muri MOF cyangwa iruhande ya Ornella Mutoni mwibanga byagenze gute kugira winjire muri Rebon ntubitubwire bon sinzi ukuntu mubivuga mwebwe si twebwe ariko mbona twebwe hajya nyene sinzi twese dukunda ibikorwa mukunda ibikorwa abantu twahuye dukunda ibikorwa ariko nabandi barabikunda muri Major barabikunda muri BMT barabikunda muri Moria barabikunda niyo mpamvu nabo bishize hamwe natwe muri MOF twishize hamwe uko kubera uko nyene dukunda ariko akantu murakunda kuvuga cyane mwumva twebwe twisanze duhuza mu muryango duhuza ya family ariko warabukabona nyene muregeranye cyane ku ruhande runini urumwe mu bantu kabisa nk'umwitwa Ornella Mutoni bibonekana yuko mufitanye ubucuti bwihariye ni kihe kindi kintu muhurira ko kirenze gukora amafilme abantu babona yani MOF ni kuvuga MOF uburyo nk'ubu unyijewe iwanje mbadamufata ni kuvuga byarenze kuba umuntu muzinanye kuko umuntu mutangura mumenyana birenga kuba ubucuti biza kwisanga ari nk'umuvukanye rero n'ubuvukanyi bwagiye bumera nk'ubwakomeye nyene hamwe twumva umenga we are family nyene hahandi twumva ati iki tugikora uko iki tugikora uko okay wow ahariye umuryango ukomera ugakomeza gukomera ugasanga bamwe nta miziro irimo ntabwo bamufise cyane nta munezero mufise yuko mwozo kwisanga bamwe muri mwebwe araba bofre babandi nka gute siniko nka wewe nka Ornella ugasanga umufata nka sister wawe siko mugasanga muri ya groupe nyene murimo ko se muhungu wenyene harimo undi muntu ahubwo atakimufata nka sister bamaze kugira yindi relation iza gusigura ikintu gituma wewe waba bofre ujya wundi mu oya rega n'umubofre nawe bari family bigenze nkuko wonye family bayungutse goba yantuze ibyaye amavuta nuko nyene navuze ngo nta bwoba nongana navuga ngo nta kwikanga cyangwa ubundi munezero wewe byakira gute nk'ubu bibaye reka ndabe hariyo na nyama ugiye kumuraba avuga yuko UD family hariye hano izo Chris nuko muri nabo wanashaka abandi baza bashamikiye wo byakira gute nk'ubu ejo byutse ugasanga nka izo Chris ni bofre wawe biciye kuri nera biba biri cool cyo kuryohera namenga wafuha gabe imfuhishwa niyo so fuhira mushikawe yewe nera nta ukeneye kwe mushikawe koko nyene ntabwo mukeneye nka mushiki wawe none nce ndamubuza ngo bamutwaye umva hojohe none ntugiye kunguka wangi ivyunguka bamutwaye kure yawe none harwangi ivyunguka kure ni hehe kazima bari ku mutima numva rushaka kudandaza mushika wawe Mwasi kumudandaza. None uvuze ngo ivyunguka. Ibishimanye birajana. Oya uvuze ngo ivyunguka menga mugire mu mukamisha. Oya ni kubera ariko warushatse kuvuga bishitse. Ya. Akantu k'ivyunguka rero kazamwe gute. None umuryango ntubugiye kunguka. Ni vyunguka nanize tinga ko dufate bana bofre atanicolea bizogenda kunuko kwa abofre bikigiye ni bacora. Nagira usohagara ku muryango ari mu gikona nabonye uhagarara ukabamba kwavate bana nze wanzume ku bintu aya nibacora aya nta bashika ufise je ndabafise
sabashikanje nimba bofere bari babandi ari kuroba amafi gusa asanga mu mufuko ntaco arashirayo wa mugabo already ko ndakubaza bishitse urafise sister wawe abo tuvukana ahubwo benshi n'abasista n'ubundi okay none bishitse nk'ubuje nkashima mushikawe tugapanga umunsi wa mariage nkaza nkakwimajya amahera aho munyima vyanya wagize nk'ubu naje gukwiwanyu ukagera kuri ujya munsi kujya bavuga ngo uyu ngo araza kubatangiriye ngo ikene vyanya byo munyima oya kujya no kwigirisha ya ubijya biryosha ikirori ari n'igihe mu bahasha zitatu imwe ari ibirimwe amahera kujya kuryosha show bamba bijya no kuryosha ikirori kubera ko birinze bigera hajya none no bamba urubanza rwahagarara ngo aramwimanye abashinga ntabwo baca baza bakagucana uzaca umwitwarira ukavuza uko utari ko umwe ugasubire ngo rupeshaje ari uko bakavuga neza wocu girane wocu umwitwarira kavuga ukundi ko oya kubera je manje kumutwara umunyimye wocu umwitwarira koresha irivuga kurongora wocu girane reyi himself kabisa so ibikorwa bihagaze gute n'ingene ariko ndavuga baraza kubibona muri mofu gusa canke haro n'ibindi bintu mutekanya ku ruhande kuko mu miseze abantu baragukunze cyane uri muri Iseke Films aho mwabakubita agahinda kama sikose mamu bakubita na Don't Force Love n'izindi nyinshi zagiye zirakundwa ariko womenga wagarutse hano hameze nko muhira muri mofu ni Save the Date no mwaka canke haro n'ibindi mu mwaka weze twaratanze season 1 ya Save the Date for sure ya unaho twabaye season 2 yeah komsa muri Iseke Films naho biriko birasohoka ibikorwa okay ya nibindi biri imbere nibindi biri imbere tuzogenda turakora wow hano umwaka wo gukora hano umwaka wo gusarura umwaka w'umunezero okay yeah uvuze Iseke Films nanje nyine ko ndavuga ugaruka no kuri iyindi ninde kuri mofu twari ko turavuga umuntu agiye kuraba ino miryango ibiri bibonekana nyene nk'imiryango yawe ya hagufi bibaye ngombwa yo kuhitamo uno munsi ugahitamo hamwe nta ugiye kubandanya ukinira hafi ubuzima bwawe bwose urabandanya na mofu cyangwa urigira muri Iseke Films ko kumvise ariho hantu hambere wakoreye amafaranga menshi bon haje nk'ibintu rero byo guhitamwo biba bigoye niyo mpamvu ushizemo n'akantu k'amafaranga uri mu bantu nzi bayakunda bananayakeneye kandi si wowe wenyene niwashira ku munzane nk'umuntu afite icyerekezo vuga ko n'amafaranga ahera abantu bagasigarana ariko kugira ugere ku mahangiro ya wa mugabo ibyasha birakenerwamo diko ntabwo ndi muri Iseke Films kubera yuko ndi best actor ariko ino actor mizi byo bira abantu bagiye gusa ni benshi bari bakora nk'ivyo nkora kandi babinsumvye rero ntabwo ndiyo kubera ari je nyene nshimwa ngo nukubera ngo canke ngo kubera ngo twoba duhuza ngo ku mafaranga ndiyo kubera kumbura umubano mwiza tugirana nabo baranyishimiye sivyo ya rero tugiye kuvuga ngo ndiyo ngo kubera amafaranga oya twadukosheje kuko hari ahandi hantu usanga bo banariha ku basomba ahubwo gusa umuntu abanza karaba utu unazingatia utu kwanza utu wa kivipi kabisa ukabana ngo umuntu bimeze ya ukaraba ya hari umuntu usanga abantu usanga ari guyawe n'abandi bantu usanga kwera imikorere yabo mudahuza nakuvuga Iseke ni guyawe canke ya ni guyawe bamwe muri bo muhurirayo na maguyawe oya ni guyanje guhera kuri management kuko ngenda sinjana n'abajya duhurirayo ya ngenda jenyene nkavugana na management ya kwa hiyo management ni guyanje kabisa rero nyene hari uburyo impamvu mashire muri akantu rimwe ndagutinya burya ari abantu bita ngo bagwica ruhotse uvuze ngo Iseke Films ni guyawe ubwonko buca bwiruka nkabona biruka ba Delisia abona bakijuru Kristera niyo bari nabandi benshi impamvu muza akantu nakiriye umuntu ejo bundi kuri mu bikorwa biri hagufi ya Iseke ni mutipe ngo muri tournage yazarabatekera ni umutetsi akomeye cyane azwi mu gisagara ca Bujumbu rero ndamubaza ati niki cyatumye ukorana Iseke gitumuzona garuka ati yewe kaye ati ari nk'umwana yitwa Delisi umubonye urumva wararenze
anzanira uwitwa Monia nta nuwo narinzi tireka reka numva azanye bakicuro tigeza ngaho rero rero mba nibaza ati ntabwo ntibabonye ko hamera kubera iyo mpamvu y'uwo mutetsi. Apana ubirabye jewe abo bose bavuze havuyemo umwe abandi bose baje nyuma yanje umva sije no bana abakurikiye ne baba bankurikiye. Ninde nyuma yawe Delicia Delicia na Monia baje gukora muri Seke Jema narakoze ikwanze igikorwa cyane no twokwita nk'umu oya nturi muri legend ahubwo oya sindi muri legend ahubwo gusa niyo mpamvu nakubwiye bajya abantu yani turamagu turacingana ariko style ntabwo uramitiramo wahitamwe oya bose none gashakara abantu banje diko reka nkubwire ikintu hari bihe bibaho diko umuntu agira famille zibiri iva kwa papa wani iva kwa mama wawe iyo ni amaraso ni kwa mfano inatokea wakati unachagua unaenda na familia gani ndio usemo ugiye umuntu agira famille zibiri yego iyo ikomoka kwa papa wawe nabo kwa mama wawe wewe baguhaye hitamu wewe unaondoka na familia gani wese utanga iki yagiza migoye byo yes nani wana kubwiye bari abantu bose banze hera to ariko ngerageza byo na guhitamo abantu babiri mugabo ndamutse ntanahisemo bikaba yuko igihugu kivuga ngo vugaho wegukira no gwegukira kwa ba papa okay hapo sasa ni wewe oya umuntu amwitishije ngo ntarabira ku gihugu yacatse ikintu cikwa gutorana sivyo we nk'ubu nkawe hageze kure karama itongo ry'umuryango woja kwa mama we cyangwa ubaza kwa ba papa biravana oya nibivana dore ubusanzwe je natoranye irya mama usanzwe natoranye nk'irya mama abo barakugabi ito ni byibare bicitwa icibare cyangwa oya reka naco basi ndakwishure fresh sivyo Iseke Films jewe twakoranye isanzwe deja ndumuntu nakoranye na Mofu urumva tunaondoka na kijiji cha Mofu tunaingia mbinguni nakumvise bisigura ngo aho inzamba yovuga ugeze niho wogiye oya niho Iseke basi yaje Mofu dusanzwe tukora twarakoranye mwari muzinanye neza kabisa uretse ko bose we ya family bajya bose je n'abantu banje uretse ko je nta muntu numwe nkumira ariko wowe uri mu bantu nabonye nganuko mwino minsi uri kurabishiramwe amafaranga menshi abantu bagukeneye bakarinda kukuriha ariko nyene waranakoze niwe guma bakuronka kubuntu oya ahubwo nuko industry yacu ari igeze kukuriha igeze kukuriha none wumva ni igeze sijeyo bihuriye n'ibintu nyamari karavuga ati nubwo baba bariha raba mugabanye ati gukena muri filime nyinshi byari sawa ariko hari gihe usanga biriko biricira umu artist kandi nawe wewe uri mu bantu burya baboneka mu mafilime atari make nubwo guhera mu mpera zo mu mwaka weze n'ubu webereye muri nkeya no kwita nziza aka kantu rero burya uko ararambira no muri cinema ukabona gute gukina muri filime nyinshi no gukina muri nkeya biravana n'icurondera iyo utazi icurondera ntumenya n'ico ukora dufatire kuri wewe bitewe n'icurondera kwanza urondera iki muri no cinema man je muri no cinema nta bustar nkeneye oya ubustar ushaka ubustar nyene bwa bundi he muna shining no uce kuri gare bakubwira ibyo urashobora kubirondera mil moye uzifise ukabibura n'uwundi usanga afise 2% yavyo gasanga ni wabironse ya rero nje sindiko ndarondera ayo ma 6 cyo nkora nuko ivyo nkora bindimwo numvikanye n'abantu ndagenda minazingatiye amakoto yaho hantu gusa uraraba kwanza iske iyi cinema koko aba bantu capacity yabiri hehe ko musogira tubanze twicane basi twumve uko igikorwa nyimba baninze banandondera nanje mu bukuru mfise kuri numve ko ico nogira bandondera igikorwa cabo ndagisove kuko banyiyumviriye uriko urumsize kuri kurantanga bandondere amatwicara twumva igikorwa cabo nkuko bandondere banyizeye nimba hari abo nduta tubanze twicire igikorwa cabo tukivugana ko musa cya gikorwa je ntibandondere ngo bandonse hama nanje kinshire hasi kumbe bisigura ngo umuntu wera ashobora kubahamagara mu gikorwa ntwitire kwa gutinga gusabwa no kabanza gafata umwanya ukanariza kugura yuko ndamubaza no mubaza ndamubaza nere ufise igikorwa kimeze gute hari umuntu ubona ari nk'igikorwa usanga ari nk'igikorwa usanga ni igikorwa ca mbere
karabano niko kwa kimeze gute kumbure wowe ubumaze guca mu nzira nyinshi zimusumba rero nawe kugira nawe cyagiye gikorwa ca mbere nikiguce kigusubiza inyuma kandi wari waraharenze nawe ucugerageza ukamusova kidogo basi kugira mbere ya Jami ndagitahura ni nko gushiramo ukuboko kwawe kugira muse nabavuga ngo nimba copfubye tugipfubura ariko mushobora guca wirukira amafaranga ahantu mu kinoko nico nyene yaduzayo birakugora wetoye mu kinoko nico kintu nagira nibaza ati nko bakurisha agafaranga gakwiye uwo mwanya wo kwirigwa urafata kuvuga ngo dukosore ngo reka manze nanarize niki ubwo ni wavurengera ivyo byose kwa tereka urashobora kwirukira amafaranga gatusanga na hahandi wari ugeze ntusubiye kuharonka rego urashobora kwishusha wewe capacity yawe ukayishusha hasi ariko kamwe bavuga ngo banzu yacikane n'ikindi kiwe urumva siko ubushize imbere cyane none gashaka nta mafaranga adahera uwo yashikana gahera akose n'igiki wirukira hano kitohera femu yo ntihera kumenyekana birahera iyo message umuntu yatanze message yanye umuntu yatanze biko ibi bintu twe dukora izi filme twe dukora iyo wakoze filme yawe umeze fresh ibaze generation zizoza inyuma yawe ziyisangaho nubwo butagihari bakazoyibona nukuvuga we naho hantu uri kuraviza umuhamagaro wawe ndeme ibintu bizima nabandi bazoza bazobibone babikunde none erega ari filme nyinshi none urashobora kuba aho ngeze nahagejejwe na filme nakoreye ubuntu wanashima ugasanga ahubwo hari gihe wowe nawe washiramo ukuboko kwawe urumva wowe mwanya ntuwahembwe ahubwo nawe wakonsoma ugasanga ariko niyo yatumye umenyekana bivanye n'umutima wayikoranye wow birumvikana cyane duhereze ahantu novuga hasa n'umutuntu n'utundi bikorwa tuba twabivuze bagende barabe save the date kirasohoka save the date kabisa save the date kabisa ni ihari urumwe no mu bantu mfise amakuru yuko bama bagukunze mu mafilime nta filime ukinamwo ngo ugende ijya kunze sinzi nimba ari ukuboko kwiza ufise ariko kandi urumwe mu bantu hano bavuga ati turafise umwagtere mwiza ni umuntu yitwa Ray ariko mugabo imbere ko turenga ahantu nashaka kumfashe kano kantu nk'umwe mu bantu weko baboneka muri filime ya Save the Day hari ukuntu abantu bataratahura impamvu umuntu yitwa Izo Chris cyangwa umuntu yitwa Eric babonye muri season 1 ashobora kongera kugaruka muri season 2 mugabo ibonekana yuko ahantu twari twasize muri season 1 yasa n'umuntu yapfuye aza kugaruka akine biki kandi yaragiye ivyo onye ivyo bibaza umwanditsi wa cinema na director jewe simfise cyo no bivugako ariko rero uragize Eric agaruka gute hama ku bariko barayiraba nabo aca ndabahemiriza kubandanya bayiraba bazobitahura bazobibona kuko nubwo no bivuga nubwo no jwa hore ya director umwanditsi nkabivuga ndababwiye cinema yose kandi tarasohoka ariko muri episode 1 nyene hari ibintu byahaswe gusigurika ukuntu mugabo rero nibabandanye baraba bizosobanura hari byahishuriwe hari byahishwe abaki bisobanurirwa abagize abandi rero urumva ibi babirabe hama bavumiriye buri mardi rasohoka ijya sinema nzamona cameraman atwenzenze wibaza ngo rero nta bibiliya so canke nta Quran kumanda sonye bibiliya bari kurasoma Quran kandi ugiye kuraba byose biruzuzanya biriya bikaruzuzanya yuko gusa abantu twicara duhiga aho twokwinjira mu guharira tuvuguruzanya ariko bugi jambo ry'Imana riba ari jambo ry'Imana for real kugeza uno mwanya umaze muri kariyeri ya cinema nihe film umaze gukinamwa utazibagirwa kubera iki utazoyibagira none nk'ifilme ya mbere watanguye gukina wumva woyibagira iyo ni fact tumuto yibagira filme ya mbere igikorwa cyawe cya mbere woce bagira ushobora kucibagira na cyane cyane rero ko nca nshimiye igikorwa cya mbere nakoze cyaramenyekanye sana igikorwa cya mbere wabonekanye mo cyaramenyekanye cyaramenyekanye sinocibagira okay gusa hariho filme ugenda uravuga ati yari ya filme bitwa Ibanga yago wagize umuzo mwiza kabisa Ibanga hajya niyo ya mbere wari ukinyemo wow oyo niho nayibagira ko yari ya filme yakoze amahit yarakoze hit kandi iri mu maseri yabayeho yarafise inguvu imwe mu filme yabayeho yarakosoye no ku rugero rwa image kandi yasize imenyekanishije abantu benshi harimo abitwa ba Kersi abitwa ba Gashuhe abitwa uyu mukobwa wo mu Kayanza w'inzobe benshi sana
Pneumonia ni nderi koko. Ni Mika Urumva undi ninde nibagiye. Bamone They himself bamone niho bari Iva niho bari Iva niho yarari na Joakim bitabarutozi bita Makanyaga ba Makanyaga shabo bari benshi man bari benshi urumva yuko yakoze igikorwa kinini sasa turenge ku kuba ariyo ya mbere wakinyemo iyo wakinye yindi uvuga ati kabisa hii imetoboa hii imefanya mambo kabisa ku ruhande rw'uwo ariko kuko urashobora kubivuga abandi bakabona ari nisanzwe ariko kuri side yawe niya bon ndafise filme nyinshi nagenda kina zose zikamenyekana rero narakinye filme bita Icizere ndayibona nayo naramenyekanye narakinye nyinshi gusa hariyo ucuraba izo wagiye uba ufise mu ruhara runini ya muzo sinema nakoze ingingo series ingingo shanga yarakoze ibintu bya danje na urayizi yego ni nyinshi pe cyazwa ndi mu sinema zirenga your favorite one filme ya mbere wakoze niyo kwigere nka jewe nta filme yondutiri ya mbere uretse ko izindi zose mfata ko ingingo kubera nayikoze bivanye n'ibihe mvuyemo ni nayo ni sinoyibagira unafata n'umwanya nkayiraba parce que nayikoze nayo narabihevye changaruka nka bushasha nayo ne ntiyatera swata wow birumvikana cyane bengo ngo ikuno muso haguruka ukaza nk'ahantu ku kigwa uzokora filme uri wewe n'undi muntu umwe kandi ukaba ufite sezerano yuko izokundwa bimwe bikaze ku ruhande rw'abahungu kuko no kubakobwa turaza kuhagera ugenda witwaje uwuhe mukinyi no munsi umukinyi canke ibyaba director ngo iki ibyo vyaheze biza gukorekera mu yindi si tutazi dukeneye umukinyi uza kujana muzokwana iyo film wo hagurutsa nde mu bahungu hagurutsa izo utwara izo rero twa hari impamvu imwe yonyene woduha ituma wotwara izo kuko ndazi ni nyinshi tumaze guhurira mu bikorwa byinshi mbona uburyo akina ku ruhande rw'abigeme ryazinga kakarewe turavuga waca witwaza nukuva babaye batatu tubateranye ya filme iraza kuboneka nk'umuhungu n'umukobwa nawe uce wiyongerako mu bakobwa wotwara ndemene notwara Mofu Ronera Mutoni tumaze gukina na sinema nyinshi nawe uraba mwashiranye nyinshi nibo mbanzi nazi nibo mbanzi cyangwa ni kakanu ka mwana wa mama tagumye nko muri ya famille wapfu none buryo wabubaza ko je na Mofu dufitanye tumaze guhurira mu sene mu mafilm angana gute simaka ariko sena meshi ahubwo nkeya mwahurira no mu masene wasanga mwigavye mukamana igihe kinini muri home mukabigenda mumenyeranuko ariko muya muherukamwe mwari kumwe Mimi niho yarari jewe rero Adoni niho mwari kumwe Mofu nawe ubwiwe atari yumvira gukora sinema yiwe twarahurira mu masene mani n'umuntu mwahuriyeho bwa mbere kwa Beri twarahurira kwa Beri twarahurira kwa Joakim twarahurira kwa Dani ni mu filime zishika nka 5 atarakora kwiwe bumva umuntu nk'umumaze kumumetriza mu buryo bwo gukina ari umumama mu buryo bwo gukina ari inkumi mu buryo bwo mbekana cyane nuwe mukinyi ubona menga arafise izino no munsi muri sinema y'u Burundi arani nyene yo bafise ibikorwa amaze gukora ariko ubona menga nubwo no munsi yo hagarika akavuga ati ndabihevye atakinini byo konona ku ruhande rwawe atakinini byo konona wa muntu aheba ibintu ukabona menga zitanisho byatwaye ahubwo nyene menga atirotsa kubiheba mugo wa muntu ukabona umunsi ari karanakora sinagutahu hariho umukinyi nkuno munsi ari karakora kandi azwi mugabo aramutsa naseza avuga ati bino bintu je ndabihebye sinema yo kwikumira ari sinema ntigire haboneka ikinogo yuko duhombye umuntu ni benshi barahari benshi none nimba jewe nk'ubu ndabihevye hopfiki izo arabihevye hopfiki nta kintu mbona cyo kigiki nka ya Mofu wari kuravuga idafise reye
ntigire Chris nta gihombo kwero ubona nta kinogo none ntibaca bazana abandi bagakina barabazana mbwa ku buryo bavuze Chris Reka ninde unaza ko ameze nka Chris ninde undi muntu aza kuzana aho uvuze nkuko usanga umukinyoro wese wiyumvira nuwo bayakinyise nimwe ninde aza kuzana Jeda gitere nk'iya Ray ya rega nta iteka nta muntu azoba wewe mu bikorwa byawe ariko hari igihe uburenze ukabona ntawo gusubirira ya haraza n'ubundi akora n'ibisumbi byawe gusa ntazoba wewe mugabo mbisa kandi kan hoza n'abandi benshi ntibashikire ya level oya level yo nayirenga gusa ntiyoba wewe ntiyo bikora nko nawe ubikora umwe wese afise uburyo bwiwe abikora mu buryo bwiwe none nka mu kinyamakuru hoza diko ariko hoza abagusumba ya ariko ntihoza wa diko wa wundi abikore nka diko we ambo kuri yo side ho umuntu ari unique aba ari umwe abayihari niyo mpamvu rero none ba Dodo ntibabihevye film yarabandane sawa ba Grace ntibari baje baba basara ntibabihevye kandi cinema yarabandane Arvera ntitumwemera yego Arvera ntiyayihevye ntari kakini imwe gusa naho nyene imwe ntiyari maze igihe idakogwa yego hapfuye iki cinema yarabandane sawa rero aha hanze hari uwo upfuyemwo hari uwundi abaronse ikibanza aca complete hamwe utabona na kimwe habwo ico wohimiriza abantu warinze ubitangura kumemwo karumvikana cyane kazima wanitanze ko akarorero nani cyo ko hindura ati je nubwo no bavamwo mu kuvuga n'abandi kandi babishoboka cyane ubu vuba abantu bakwitege mu bindi bikorwa birenze ibyo twavuze hanyuma abafana basigarana iki kivuye kuri wewe na cyane cyane yuko bare barutumye ari benshi bati muratuzanira ujya musore turamukunda cyane ubu n'umuntu n'amezi meza ku bafana bakunda ibikorwa vya sinema y'u Burundi bari mu munyenga kabisa na amezi yo kubahereza kandi turacabahereza ebana tugiye kubashira mu nyungu kabisa ntibazicuza kuba badukurikira umunezero imwihera mutamwe yindi ebana imwihera haza mwiyindi gusa nibaze baja ahantu hamwe gusa baze batambatamba hose kuko nabariya barakeneye nabo kubaraba naho hari abafana bafise inyota yuko bobona watanguye ibintu by'iwawe bafise channel yiwawe ucisha ko filme yiwawe nawe ahubwo urakinisha abandi gusumba ko baguma bagukinisha twitege ino ntambwe kuzoyigera ko ryari cange muri kariyere yawe uzonigumira uko inshallah Mwenyezi Mungu akipanga biwe bitakuwa ariko ku ruhande rwawe kugeza ubu nta project yagufufise imwe yo kuvuga ngo ntavyonzi abantu bo bwitega meza yana ntavyonzi ko yena banda babesha kirumvikana cyane kabisa nibaza yuko mwamukunze umusare wanyu mba namuzanye drop your comment mutubwire buryo mwabonye bino bikorwa munatubwira igihe mwipfuriza yuko azogarukira ariko bibabyemeye no muri kugira kandi kabazo mu mubaza kubera ko byanka byakundi Imana dushoboje tuzongera tumugarukane vuba cyane mbona rero ndagushimire ku kanya uba waduhaye twagize ibihe byiza byanka byakunda kabisa mani nanjye nenda gukumbuye ariko nenda gukumbuye mu izina by'abantu benshi badukurikirana kwaherukana hakurya epfo mugabo kuri Diko Entertainment atari bwa kabiri kandi gatwaye erukana kera kwe hari kera vraiment none turahuye kandi duhe mu buryo bwiza umeze neza ibikorwa birahari usa neza nubwo utangiye nawe gutungwa gacoka ati none asanga amede mu kibuga ciwe canke muri bwiriza nduhu umuceri twiri tuzoka hari carabamede tuzoka garuke hari carabamede ntameze fresh ndabaza amede ntameze fresh Rege ibintu nicyo ariko ndabibwira abantu ngo bafite imyaka myinshi Diko nyishura amede ntameze fresh nawe ndanayigusumba ntameze fresh amede yameze neza none wantu umeze fresh cemeze fresh none nje simeze fresh none ushaka kumere nka twebwe none simeze fresh Asharindiriye tuzokagaruka ko nta kibazo ariko ndamushimira ushaka canke ntuze turahura twese kuri ya ntebe ko hari kware nini nitwaguma mu bibutura bya buri mwaka ngo kijambo ndacanga ngo naka ngo ndamusigiye ikibutura ngo nawe ndagihaye naka haragereye bisaba ko twitahira amajoro twivire kware nini ata abantu badutelefone wacha twinyabya kuri sinzi rya barabara ku karesto ukagira akobera buzima ntiburyoshereye
ya sinzi nk'ababukora je nta restaurant Bazanye biba biryoshe uri ahantu banyene na buriya bundi buzima ni nka restaurant biba biryoshe nk'ubu witamiye hano ka telefone madamu tu uno munsi mbona menga mukarondera abakozi bakaza barabatekera abakozi none umukozi yosubirira madamu uya gusa aragutekera none mpaka madamu uburyo biguhanwa niko madamu yobiguha upsena na madamu ariko umukozi akaba ari wateka ariko bigaca mu biganza bya madamu akaza no muri saloti mutware mugira akayabago ngenda mu basiga hamwe izo ngo zari zakero gira ni zose ntari usanga yiryamiye ubundi genda kurajya ushaka ureke narimbuze ngo inkuru nziza ndabafikiye nuko nza kubasigamwe nigiye buno busore bwanyu ndabasigamwe nigire jewe none tuzokwamburira agakoti mani rabu tubwire ubona ko zinababera twege twese uzi tuzosidukana niyonka tuze tukuja inyuma ni utuyoboye hanyuma amakomantere abe menshi ati umuhungu arafashe risk ati turiko turabuye nta n'umwaka bazomarana abajama mani aba muce mukubita imyaka nka 10 mwitagatiye mwana navyibushe musazane mufise hungu nakobwa hariya kweli n'amahasa man urakoze kubinyipfuriza me mani kandi uziko jenzo reka ndabireka nta kibazo wakoze kuza ndagushimiye cyane kabisa it was a pleasure to share with you ibihe byiza nka bino banumva twogumana ariko dusubire for the next amani Dr. Flove wabamoye nuko bimeze tubashimira aho muri hose everybody mwakoze kubana natwe we love you so much hasta la vista